Guys, muri iyi video ndakuzaniye ukuntu ushobora kwiyugururira page ya Facebook ishobora guhemba n'ukuntu konti usanzwe ufise ya Facebook ngo yihindura page. Ico usabwa no kunkurikirana 5x5 kugira ushobore kubona aho gatrike k'ubwenge nabateguriye uno musi. Okay? Ico usabwa no gukora kuri j'aime na partage, utibagiye gukora kuri suivre canke follow kuba dukurikiranira kuri Facebook. Nayo kuba kuri YouTube musabwa gukora kuri s'abonner canke subscribe mutibagiye no gufyonda ku gakengeri. Okay? Reka tubanze duhere rero ukuntu Facebook isanzwe ushobora kuyihindura page. Uraza ugafyonda ngaha ku profile gatoyi. Hama ona yuko batwereka yuko dufise abami batanu. Okay, murabibona abami batanu. Rero reka tuyihindure page. Uca ugafyonda kutu tuburungu dutatu ngaha. Ugacugira ngaha kuri active le mode professionnel. Amusi kuri aka kantu ngo active le mode professionnel. Uca ugafyondako nkuku. Sorry gatoyi. Ufyondako hama ugacugira ngaha kuri active. Ufyonda ngaha kuri active. Okay, ibi ubihejeje ucukora ruturu rero nkuko bisanzwe. Ucukora ruturu ona yuko baca batwereka yuko dufise aba followers 9 n'abantu dukurikirana 16. Ona kanaga trick ka mbere k'ubwenge ku muntu yarakazi nawe nta na kimwe gikuru nuko n'abatayi bakazi bashobora kukabona. Aka rero niko gatrike ka mbere k'ubwenge narinda bazaniye. Twagiye rero n'ukuntu woshobora kugurura Facebook page yiwawe ugashobora kuzoyivyaza umusaruro. Uraza hejuru kutu tukwego dutatu hama ugacuza ahantu handitse ngo page. Page ugaca wemeza. Ona twe yuko twari dusanzwe dufise ko page wowe ucushikira ahantu bakwereka ngo créer un page, ariko je kubera nari nsanzwe ndayifise ca fyonda hejuru handitse ngo créer. Hama duca tuza ahantu handitse ngo commencer. Aha kuri commencer duca dufyondako nkuku. Hama duca dushiramwo izina rya page. Reka je nkubu ndayite Abarundi TV. Abarundi TV nkuku. Hama duce dufyonda ngaha kuri aha kuri suivre. Aha kuri suivre duca twemeza ko. Hama ucucagura kategori y'ibintu ugomba kuzoyikoresha. Ubona yuko utarenza zitatu. Ufyonda aha kuri ajouter une catégorie. Ucufyonda ko nkuku. Hama ugacagura nimba ari uzoyidandarizako, nimba uzoyikorera ko ibintu vy'imiziki. Reka je nkubu ngire ngaha kuri blog person nzoshirako ibintu vyiwanje bwite nyene. Hama ushakora shirako 2 canke kimwe canke bitatu. Ndaba ikindi shiramwo. Reka ngire ngaha kuri création digitale. Hama cengira ngaha munsi kuri suivre. Cenza nemeze kuri suivre. Hama turindire. Okay? Guys, mubandanye mudushigikira mu gukora ama partage menshi. Baca batubwira ngo indiquer site web. No kuvuga dufise site web nko kuri YouTube duca dutora link ya YouTube tukayishiramo. Utayifise urashobora reka je nko ce niyandikira abarundi.com. gusa ibi inaho bisimba ugaca usonda hariya hejuru kuri inyore nta na kimwe, ariko naka karatuma page yawe isa neza. Hama ugacugira ngaha kuri suivre. Hama murabona yuko baca batwereka ya page yacu tugaca tugenda dushizeko n'ama profile. Je usonda kuri aka kantu kameze nk'aga plus ugaca usonda ko nkuku ugacugira ngaha kuri importer une photo. Aha kuri importer une photo ugaca ufyondako ugacuraba rero profile ushaka gushirako. Reka turabe. Okay, turabe profile dushirako guys. Reka jewe nkubu shireko. Reka je nkubu shireko iyi guys. Turaca wemeza ko nkaca ngira ngaha kuri termine. Aca fyonda hamusi kuri termine. Hama tugaca turindira ya foto yacu
ikajako. Okay, murabona yuko igiyeko, tugaca tugira no ngaha kuri photo de couverture, aha kuri ajouter tukafyondako, hama importer une photo, nahone tukaraba photo de profile twoshobora gushirako. Okay, katurabe kandi yindi, reka nk'ubu hajya shireko, reka nshireko nk'iyi guys, reka nkubite kw'iyi nkuku. Wewe uraza gushirako ivyo ushaka bivanye n'ukuntu page wayise n'ivyo ushaka kuyikorerako. Hama mubona yuko profile zacu zahejeje kujako, duca tuza tugafyonda ngaha kuri termine, duca dufyondako nkuku. Okay, hama tugaca tugira ngaha kuri continue, ibiba bituzaniye duca dufyonda ngaha kuri continue. Okay, murabona yuko page yacu batweretse yuko yahejeje kuba créé. Hama duca dufyonda ngaha ku gafoto gatoyi tukaraba, urabona yuko ifise 0 j'aime na 0 followers. Okay, murabibona 0 j'aime na 0 followers. Ha rero no kuvuga ubutanguye akazi ivyo ushaka kuyikorerako, bivanye n'igitumye nyene uyugurura, uca utangura kuyikorerako kugira bikunde uronke abantu bagukurikirana. Aha tuje ngaha kuraba performance yayo, usanga ari 0 kuko nta bintu tuba turayishirako. Bona ni 0 couverture 0 ibinyene. Aha uko ukora cyane uronka n'abantu, niko ugenda uragira, niko ibiharuro bigenda biraduga, niho uzurabona yuko uri gukora usubira inyuma, ukuri kurakora ibintu nk'ivyo. Aha rero ukuntu bapostinga, hari igihe abantu bapostinga baciye muri Facebook Lite, baca muri ijya Facebook yindi, Facebook mobile, niyo bakoresha mu gupostinga. Ukoresheje hajaka akantu k'amasegonda 30. Reka navyo nzobakorera video yavyo, ariko yingence ndabereka rero ukuntu woshobora guca uyivyaza umusaruro, uyimonetiza Facebook ye wawe n'ivyo bagusaba kugira ube monetize. Okay, turaza uce winjiramo muri ya Facebook mobile iyi si Lite, oya iyi Lite si ntibayikoresha mu bintu nk'ivyo, ijya niyo kwishura abantu vyoroshe, uzuraraba page yawe ukuntu iri kiragenda. Turaza rero mu iyi Facebook mobile nkuku ukemezako. Reka tubanze tuyiconnecte n'irya konte yacu. Okay, murabona yuko twahejeje gushika muri ya konte, twari duhejeje kugurura ko page. Okay, aha rero kugira uve muri konte winjira muri page, urashobora guca ngaha ku gafoto gatoyi, urashobora guca ku gafoto gatoyi, niyo nzira yoroshe. Hama ugaca usonda hariya hejuru haba handitse izina rya Facebook yawe, ugaca usonda kuri aka kantu aka kari ku ruhande ngaha, murakabona. Uca ugafyondako, uca ubona ama page yose ufise guys. Rero ya yindi tuhejeje gucreya ni yitwa Barundi TV. Abarundi TV duca tuyifyondako kugira twinjire muri ya page yacu duhejeje gucreya. Okay, reka renda bereke ukuntu uca ushobora kubona ukuntu ni wakwiza ibisabwa page yawe uzoyivyaza umusaruro, ishobore kuba monetize, n'ukuntu wobona ivyo ubura. Aha ucuza ibi tukagira ngaha kuri start. Okay, sorry gatoyi, turafyondako ngaha nkako bariko baradukeza yuko twinjiye mu muryango w'abantu bafise page. Tugafyonda ngaha kuri next hama termine. Okay, murabibona ibi ntaco bitwaye. Hama rero tuca tuza tugafyonda aha hantu, duca dufyonda aha, hama tukarindira, tugaca tuza ahantu handitse ngo professionnel dashboard. Aha niho duca twemeza nkuku, hama tukarindira. Mubona yuko duca dushikira hahandi, ibi turabikuramwo. Hama tugaca turindira aha munsi tukaraba ahantu handitse ngo monetization, no kuvuga monetization. Aha ngaha duca tuhafyondako tukaraba
ukuntu bimeze nitwakwiza ibisabwa ukuntu tuzohembwa guys. Murabibona akantu n'akantu k'ubwenge cane, ni benshi badusavye ko twobereka ukuntu boshobora kugururira kwiyugururira ama page. Rero ubu n'uburyo bwose ubu mubona ngaha n'uburyo mushobora kumonetizamwo Facebook page igashobora kuza iratanga akanoti guys. Aha rero murabibona ubu bwose n'uburyo, ariko ubu buryo bwose isuko bwose bworoshe, uburyo bworoshe hinge ndabubereke uburyo bworoshe mu kumonetiza ntuzenya mu kumonetiza page yawe nubu uca ufyondako ngaha, ufyondako tugaca turindira turaduza turabe. Ona uburyo bworoshe bagusaba ngo ube ufise aba followers 5,000, kuvuga kare bari 10,000 ariko ubu ni 5,000. No kuvuga uko baduga uyu murongo ucuzura duga uzurisiga irangi mpaka uba kwije gica cihagarika. No kuvuga step ya mbere yo guhembwa uba uyihejeje. Hama murabona yuko banagusaba iminota 60,000 mu misi 60. Aha anahone mu gihe ubikwijije urashobora guca umonetiza ntuzenya yawe, urashobora guca umonetiza Facebook yawe n'indi step yo kubyaza yo gukwiza ibisabwa kugira page yawe izira guhemba. Aha no kuvuga ko posting ama video niko uyu murongo nawone uca ugenda uraduga urisiga irangi mpaka wuzuye. Nahone aha baca bagenda uko kwiza habaza barashira kutuvi uko kwiza habagenda barashira kutuvi nkuko. Hama bagusaba yuko ubu nafise ko video 5 mu misi 30. No kuvuga uri kurakora nizere yuko ata muntu yobora video 5 kuri page yiwe. Hama nico kikuzura ubuhejeje gukwiza ibisabwa. Aha uba uhejeje, no kuvuga aha hantu rero mu gihe wujuje ivyo bintu uca wikora ku muntu atari ngaha mu Burundi ari mu gihugu kiri eligible kugira gufashe kuzara gupostingira gowe. No kuvuga page nta kintu usubira kuyikorera akaca zara gupostingira kugira ntibabone yuko utari mu gihugu kiri eligible. Warapostinga wewe ugacuza urakora ama partage kugira mubandanye muronka abantu. Aha rero ubu nibwo buryo bworoshe bwo kumonetizamwo Facebook yiwawe. Aha mu gihe wakwije mu gihe uri mu gihugu kiri eligible aka kagufuri karavako. Reka nk'ubu twemeze ngaha kuri live ads murabe igituma aha handi usanga ari ibintu birebire. Murabona ko ngaha batwereka ngo bisaba ubu ufise aba followers 10,000, ubu ufise amasaha 600. Murumva yuko aya masaha ari menshi cyane, no kuvuga iminota 600 s'amasaha. No ngaha bakaba ufise ko video 60. No kuvuga murabona yuko hagiye nari mpejeje kubereka ariho horoshe ni ngaha kuri Instagram ads. Ni kuvuga aha nibwo buryo bworoshe guys. Nzobakorera icigwa rero cy'ukuntu ushobora gupostinga ikintu kirekire kuri page yiwawe. Video sinobibandanya muri video yociba ni bivanye n'abantu usanga batakunda kuraba ibintu ama video maremare komvo za connection baba bafise. Aha rero kugira usubire muri ya konte yawe ucufyonda ha kugafoto gatoyi, ufyonze kugafoto gatoyi ucatu kakaru ntibakaduhaye. Reka twicire ngaha antaco, reka ducaho kutu turongo 3. Hama baca batwereka ngo ya konte yiwacu ngiyi iduca dufyondako nkuku, duca dufyondako gaca turindira rero ya konte yiwacu tukayishikamwo guys. Mwabibonye, nizere yuko ndabakoreye umuti guys. Reka dusubire muri ya Facebook yacu ya right nayo ngiyi dibaza murayibona guys. Aha rero ucutangura gukora ndanabibuza kugira uronke aba followers benshi. No kuvuga uraposting ikintu ubona yuko abantu baza gukunda, hama ugaca ugipartaja mu ma group atandukanye.
arivyo birya nguma ndababwira ati mudufashe amapartage kugira ivyigwa tubaha bishikire n'abandi bantu benshi. N'ubu ukaba ubona iki cigwa cari c'ingenzi kuri wewe, ndagusabe ntuze kugenda udakoze kuri suivre canke follow. Naha page izoba ari shasha, ntizo ugiheza kuyugurura ucuza wandike ibigezweho kuri telefone kugira ivyigwa nk'ibi ntibizoze birabacika. Guys, ni ibigezweho kuri telefone, kuri Facebook ucuraba ukore ngaha kuri suivre canke follow nkuku, ukaba uriko uraraba video nahone uraza kubona ijambo ngo suivre nkuku, urabona ijambo ryanditse ngo suivre, uca ufyondako nkuku. Mutibagiye no guca mu partage aya ma video. YouTube ni ibigezweho kuri telefone na Facebook page ni ibigezweho kuri telefone. Mubandanye mudushigikira. Mwari kumwe na jewe nyene Obama, ngoma ndabategurira ivyigwa vy'ubwenge. Hasigaye ndababwira ati bye bye, tuzosubira mu kandi gatrike kazokurikira. Mwakoze kubana nanje.